Bene data bakundwa bashiki bacu muri Kristo Yesu, ndabahaye mwaramutse muri kano gatondo, kandi nizigira ko Imana yadufashije twese twavyutse amahoro dufise umunezero n'akanyamuneza kenshi kuko Imana yadukundiye. Ndashimiye Imana kuko yafashije ikampa akanya ikanyizigira kugira ngo ishikirize ubutumwa. Ni naco gituma aka gatondo keza Imana yanyizigiye ko mpagarara hano kugira ngo nshikirize ubutumwa kubabwumva n'abandi bose bazobwumva kugira ngo batahure iki jambo ry'Imana arivuga. Kubw'ivyo Bibiliya ifise ivyigisho vyinshi cyane, ari navyo vyatumye duhinduka tumaze gusoma ijambo ry'Imana ukundi. Akarorero, hari ivyagezwe, hari isabato, hari ukuzuka kw'abapfuye, hari ishengero ngo gutwarwa mu ibanga, kubona kubohwa kwa Satani, imyaka 1000, ibikoko, inguma n'ibindi. Ivyo rero tumaze kubibona, Imana yakoze ku mitima yacu maze turakanguka, duhinduka mu mitima no mu vyumviro bivanye nuko dusomye ijambo ry'Imana ukundi. Bene data, nagira ndabasabe mutega amatwi muri aka kanya, ariko imbere yuko tuja mu cigisho nyene izina, nagira ntangure senga Imana yanje, Imana yacu, kugira ngo ize kubana nanje muri iki cigisho. Dusenge. Data mwiza, muremyi wacu, uwera uhoraho nyene ingabo, wewe waremye ijuru n'isi, ikiyaga n'ibirimwo, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye ko wampaye aka kanya kugira ngo nshikirize iki cigisho ubwoko bwawe, maze abazokumva iyi nkuru ibafashe kugira ngo batahure ukuri kwawe. Ndagusavye nguze kubana nanje kuko ataco nshoboye, ndi umunyantege nke, ariko ndasavye ububasha bwawe maze umpagarike ku gitandara kizima, nimvuga mvugishwe nawe, ninasama nawe usigurira ubwoko bwawe. Urakoze bwirukiro buzima, urakoze kuza kubana nanje, mbisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nuko rero nkuko namaze kubibemerera, nagira ninjire mu cigisho nyene izina. Icigisho cy'uno munsi citwa kunyakugwa cyangwa kujana ishengero mu ibanga. Mu gihe twari tukiri muri Sunday canke tugisayinga ku munsi wa mbere w'imisi ndwi, twarigishijwe ko Yesu Kristo azogera igihe akaza mu ibanga gutwara ishengero. Ivyo nivyo twari twarigishijwe. Jewe nanje maze kuba umukozi w'Imana, nanje nigisha ivyo ko Kristo azoza gutwara ishengero mu ibanga. Ariko Bibiliya ntahitwereka amajambo nkayo cyangwa aho vyanditswe ko Kristo azoza gutwara ishengero mu ibanga. Iki nico kintu nagomba mvugane n'itorero, mvugane n'abazoba bumva iyi siguro ko Yesu Kristo atazoza gutwara ishengero mu ibanga, azoza ku mugaragaro riva, amaso yose amubone n'abamucumise bamubone, ntabwo ari mu ibanga. Icyo cigisho nico mfise uyu munsi kugira ngo nkura amakenga muri wewe, niwumva iyi siguro izigufashe kugira ngo utahure ico ukwiye gukora. Bibiliya avuga gute? Imbere yuko tuji imbere ku cigwa nyezina, nagomba ntangure ndabereke canke tuvuge ku ijambo rimwe ingene izo nyigisho zabonetse zivuga yuko Kristo azoza gutwara abantu mu ibanga canke abamwizeye mu ibanga. Ico ni ikintu cigishijwe kandi gishiraho abantu biyumviriye ubwabo, baremvanta ibintu babishira mu vyumviro, maze abantu babigenderako ngo nukuri. Mu kinyamakuru kimwe bise New York Times Best Selling Left Behind Series, cyanditswe n'uwitwa Timmy LaHaye na Jerry B. Jenkins, mu bitabo vyiwe 12 yise 12 book sequence about the end time. Ni bitabo 12 rero bivuga ivyo igihe ciherezo. Inyigisho z'ibinyoma rero zirabandanya.
aho bavuga ngo Yesu azoza mu ibanga kunyakura ishengero ryari, ngo imbere y'imyaka 7 y'ibyago, hanyuma ngo abasigaye ngo baze bahangane na antikristo. Ivyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ntaho bigaragara. Imyaka 7, ibi kandi ni ikinyoma. Yesu azogaruka, niko iyi nyigisho yigishijwe, atora ishengero, hanyuma abasigaye nabo ngo bicunguze amaraso yabo. Bibiliya ntahitwereka ko hazoba icyo gihe ngo Yesu aje gutora ishengero ubwa mbere kandi mu ibanga, hanyuma noneho ngo abasigaye ngo baze bicunguze amaraso yabo. Icyo ni kinyoma cyambaye ubusa. Nuko rero aha turumva ko bigishije ko hari ibihe bibiri, kimwe cyo kuza mu ibanga agatora abizera, hanyuma nyuma y'imyaka 7 akazoza gutora abandi basigaye ku isi bariko baragwana na antikristo. Mbega ivyanditswe bitubwira iki mu ijambo ry'Imana? Ivyanditswe biratubwira ingene Kristo azoza. Noneho tubanza kubona ko hari amasezerano Yesu Kristo yadusezeraniye ko azogaruka. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma muri Yohana 14 umurongo wa mbere. Yohana 14 umurongo wa mbere turageza 3. Dusome mu ijambo ry'Imana. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atahari mba ndabibabwiye. Kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Hano murumvise ijambo ry'Imana ko hariho amasezerano Kristo yadusezeraniye ko agiye kudutegurira ibibanza, inzu nziza tuzobamwo. Nuko kandi ngo azogaruka kutujana ngo ahari abariho natwe tuba. Reka tugende muri Matayo 24 umurongo w'24 tugeze 28. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranije n'ivyashoboka. Rabanda bibabwiye bitaraba. Nuko niba babwira bati hariya mu bugararwa ntimuze mujeyo, cyangwa ngo hariya haruguru mu mpete ntimuze muvyemere. Nk'uko umuravyi urabiriza burasirazuba ukaboneshereza iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Aho muvyimburi hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Amena. Nuko rero amajambo y'Imana twumvise hano ko hazoba igihe hakaduka abigira abavugishwa n'Imana, abigisha b'ibinyoma, bagakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo bazimize n'abatoranije. Ariko Kristo yavuze ati, nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukaboneshereza iyo rirengera, niko kuza kuye kuzomera. Hano mwumvise aya majambo nta banga ririmo. Yesu Kristo ariko arabyemanga, abivuga yuko ukuza kuye kutazoba kunyegeje. Muramaze kubona umuravyi ingene urabiriza hirya ugakwira hose, niko ukuza kwa Kristo kuzoba kumeze. Nibaza ngaho ko tujanye kandi murantahuye ico ijambo ry'Imana arivuga. Reka tubandanye. Mu gihe Kristo yaduga mu ijuru, amaze iminsi 40 yazutse, igihe yasezera abigishwa biwe, hari icyo abamarayika babwiye abari bahagaze ngaho. Bababwira bati, uko mubona aduze mu ijuru mumubona, niko azogaruka mumubona. Murumva iryo jambo nyene rigaragara, nta kuyihisha. Yaduze bamubona, maze umumarayika aremeza ati azogaruka uko nyene bamubona. None ikibazo kiri hehe? Ngika ikibazo kiri. Izo nyigisho zo kwigisha ngo azoza mu ibanga gutora ishengero babivanye. Nuko rero ijambo ry'Imana nukuri. Reka turabe ivyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'9 turageza 11. Dusome mu izina rya Yesu. Amaze kuvuga ivyo, aduzwa babona, igishu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru. Akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barabaza ati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru?
uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Amena. Iri jambo ryiyumvira, wo kwemera gute ko Yesu azoza mu ibanga kandi igihe yaduga mu ijuru hari amasezerano umumarayika w'Imana, abamarayika b'Imana babwiye abari bahagaze ngaha. Nuko rero tube maso iyo twigishwa inyigisho zitarizo. Ubyo mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo w'indwi turabona amajambo meza adusobanurira atwereka ukuri ko Kristo atazoza mu ibanga, azoza ku mugaragaro, amaso yose akazomwibonera. Nagomba tusome aya majambo yo mu vyahishuriwe Yohana 1 umurongo w'indwi turabe icyo hatubwira. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ehe arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amaboko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Bibiliya tubwiye ngo iki? Ngo harazanana n'ibicu kandi amoko yose, ijisho ryose rizomubona, kandi ngo bazoborogeshwa n'ukuza n'uguseruka kwiwe. Mwumvise hari ibanga muri aya majambo? Nta banga ririmo na gatoyi. Dutezwa kumenya ukuri uko kuri kugira ngo dutahure iki jambo ry'Imana ritubwira. Rero ibi byo kwigisha ko Yesu Kristo azoza mu ibanga ni kinyoma cyambaye ubusa. Yesu azoza ku mugaragaro. Nico gituma izo nyigisho zamaze kuremaza abantu bose bazigishijwe zikaba mu mitwe yabo. Satani akababesha ngo ariho akandi gace ka kabiri, abundi icyo bita second chance, cange mu kirundi sinyene no cita akandi karyo kagira kabiri kugira ngo umuntu ashobore kuzoshika mu ijuru. Ariko ni kinyoma cyambaye ubusa. Reka mbinyuze iki kinyoma mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Dusome. Nababwiye yuko Yesu azoza ku mugaragaro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abantu benshi bari ndiyo Bwana, bagomba kwemera abapasiteri babo ibyo bababwiye, ariko ntibasome ijambo ry'Imana. Ndashima abantu b'i Beroya ngo bari bafise umutima mwiza, bakunda ijambo ry'Imana, baserangura ku munsi kugira ngo bahinyuze barabe ibyo Paulo yabigishije kwa rukuri. None uno munsi abantu bumva amajambo y'Imana, pasiteri ngo nuko ari pasiteri ahagaze kuri pulpiti ababye bavuga ngo Yesu mkuu ndiyo Bwana, ntibashobora gusoma ijambo ry'Imana ngo bahinyuze. Jewe nanje uko niko nari imeze, nagomba ndabahanura ntimbe ba ndiyo Bwana, ariko musome ijambo ry'Imana kugira ngo bibereke ukuri uko ari. Izo ni inyigisho zo mu kirere, inyigisho z'abahinga bashatse kuzimiza abantu b'Imana. Dusome ijambo tubona mu Bitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16 na 17 twumva icyo hatubwira kugira ngo dutahure uko kuri kw'ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranywa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ibyo. Aya n'amajambo meza atuyobora kugira ngo dutahure ibyo. Umwami Yesu azoza ubwiwe avuye mu ijuru, aranguruye ijwi ryiwe, ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'iki y'Imana. Mwumva hari muri banga ngaho akamo ka Yesu Kristo n'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Inzamba iri kwiravuga naho buri mwitiro urakanguka, abantu bose bazomubona. Maze rero ikintu kiryoshe hano muri aha hantu, abapfiriye muri Kristo nibo bazotangura kugira gute kuzuka, abakiri mazima nabo bahindurwe nk'akanya ko gukubita urugohe, hanyuma ngo duteruranwe mu bicu tumusanganire mu kirere. Amena. Ayo niyo majambo mugomba gutahura. Mwumva ngaho harimo ibanga. Yesu azoza aranguruye ijwi ryiwe n'akamo k'umumarayika n'inzamba y'Imana. Inzamba ntabwo ari ikintu kinyegejwe cihisha. Inzamba iravuga ngo ikangura abantu
uwo munsi azobe n'inzamba y'Imana ikomeye izosamirana, n'uzoba asinziriye azokanguka kugira ngo abone uko kuri kwa Yesu Kristo amanutse gutora ishengero ryiwe. Hano rero nagira mwumve ko ata nyakugwa ryo mwibanga rihari, Kristo azoza ku mugaragaro. Uwo ni Satani agomba guhenda abantu kugira biryamire mu byaha, ngo hari akandi kanya bazogwana ubwabo bavuga ngo ndemeye nje ukuboko ngo hanyuma ndonke ubugingo budashira zininjire mu bwami bwo mwijuru. Icyo ni kinyoma cyambaye ubusa. Ni ukuvuga rero umurongo wa 17 watubwiye neza, abapfuye bazuke, bapfiriye mu mwami wacu, ariko abapfanye ibyaha ntibazozuka uwo munsi. Turaza kubishikako. Abakiri bazima nabo bateruranywe nabo bamaze guhindurwa mu kanya gatoyi kako gukubita urugohe. Nibaza ko tujanye namwe muri ko murumva iyi nsobanuro. Rero hariho confusion, hari ikintu bita kuzazanirwa cyashikiye abakristo mu nyigisho bigishwa. Harimo ivyo bita kuzazanirwa, kutamenya icyo ushobora gufata n'icyo ureka. Kumbura hari amajambo babahinduriye mu kubigisha, bayabigisha ko atari. Turavye ijambo dusoma mu Bitesalonika ba mbere igice cya 5:3, aho ijambo ry'Imana rivuga ko Kristo azoza nk'igisuma. Aho rero nibaza ko niho baciye bagirira confusion, amakenga menshi, barayoberwa iyo bajya niyo bava. Ariko nagomba iri jambo turisubiremwo kugira ngo twumve uko bimeze. Ibyo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko bene data, ivy'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobashika ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Iri jambo rero kuza nk'igisuma mu ijoro nibyo bagiye bigisha byumvikana. Yesu azoza acanyakura abantu mwibanga, kugira igisuma kiza umuntu asinziriye, ngo niko Yesu azoza mwibanga atora umuntu muri ubwo buryo. By'ukuri umunsi wo kuza kwa Kristo umeze nk'uko igisuma ciba mu rugo rw'umuntu, kuko umuntu aba asinziriye. Icyo gihe ishengero ruba risinziriye, kandi n'ubu ryaramaze gusinzira. Kristo ari ku rugi, igihe azoza bamwe bazoba basinziriye itiro ry'urupfu, kandi baboneka ko bagaragara bavuga ko ari abakristo. Uko niko gusinzira, uko niko iri jambo ry'Imana rigomba kwerekana ingene Kristo azoza nk'uko igisuma ciba umuntu asinziriye. Yesu azoza kuko abantu benshi bazoba basinziriye, abazoba bari maso ni bake cyane. Nuko rero aha niho bihendeye, bashyira mu mutwe iryo jambo kuza nk'igisuma, byumvikana azokubira abantu, atwara abagororotsi, abatari abagororotsi nabo basigare ngo barindire iyo myaka ndwi bariko baranigana na Antikristo kugira bicunguze amaraso yabo. Ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Mbere hari n'abahamya ko impanuka nyinshi zizotera ico gihe, barabivuga, imiduga ikagongana, indege zikagongana, abana bakazimira, n'ibindi. Ibyo niko bavyigisha, ariko ijambo ry'Imana siko bivuga. Nagomba ndabaha icegeranyo muri amajambo namaze kuvuga. Amajambo namaze kuvuga ndabaha icegeranyo cyayo. Ubwa mbere, Yesu azoza avuye mu ijuru aranguruye ijwi, bose bamubone. Icya kabiri, abapfuye bazozuka, abazima bizeye bahindurwe bateruranwe nawe mu bicu. Gatatu, nguko Yesu Kristo yaduze babona, niko azoza aboneka imbona nkubone. Kane, ukuza kwa Yesu Kristo kuzoshika abantu batiteguye nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Gatanu, uguhona kuzoba kubashitse ko giturumbuka, nta muntu n'umwe azoshobora kwikiza. Maranatha. Nuko kandi ndabandanya. Hano hari impanuro rero duhabwa n'intumwa Paulo. Paulo aravuga mu gitabo cya Bitesalonika ba mbere 5:4-6. Dusome. Araduha impanuro kugira tuyikurikize. Ariko mweho bene data,
ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituri ab'ijoro canke ab'umwijima. Nuko rero ntidusinzire nka ba bandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza. Maranata. Iri jambo ni jambo ryiza cyane, ni impano nziza Paulo yahanuye ishengero ryo Itesalonika. Ati mwondi muri ab'umwijima ngo uwo munsi ububire giturumbuka, ariko noneho twame tugavye kugira ngo uyu munsi ntuzodushikeko nk'igisuma, ariko ntituraba ijoro, turaba umurango, ntidusinziriye turakanura. Nuko ijambo ry'Imana dusaba kwama turi maso mu ijambo ry'Imana, twama turi maso kugira ngo uyu munsi ntuzodushikeko igiturumbuka. Turabana mu muco rero, turaba ijoro canke ab'umwijima. Abantu rero bahagaze mu kwizera basoma ijambo ry'Imana rikabarongora, ribabera umuco. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 19 umurongo w'ijana na gatanu, ijambo ryawe gamana ni itara rimurikira ibirenge vyanje, ni umuco mu nzira zanje. Rero ab'umuco bisobanurwa ko bumvira Bibiliya icyo iriko iravuga. Mana ishimwe cyane. Yesu nagomba ndababwire kugira mu ntahura. Ikibazo ni iki, ngomba gufutirira kure abantu bako Yesu Kristo azoza mu ibanga. Reka dusome ivyanditswe byera biheze biturongora. Ibyanditswe nibyo biturongora, ni itara, ni umuco mu nzira zacu. Kugira umuco mu nzira zacu, kugira itara, nuko ivyumviro byacu biba bishasha. Ivyumviro byacu bikaba bishasha, tugakora twisuza ijambo ry'Imana, hahinduka ivyumviro mu bwenge, maze tugakurikira ijambo ry'Imana, tugakurikira ico rivuga. Uko ni ijambo ry'Imana rimurikira ibirenge byanje, uko ni ijambo ry'Imana rimurika mu nzira zanje. Nuko ivyumviro biza bishasha, ivyumviro vya mpemu w'Imana, ivyumviro biva mu ijuru, kugira ngo dukurikire ico Bibiliya itubwira. Matayo 24 haratwereka ko Yesu azoza ku mugaragaro. 24 umurongo wa 30 kugera 31. Reka dusubira hariya twa nashaka mu ntega amatwi kugira ngo iyi duku ihere. Aya majambo akonekse arafitaniye isano kandi avuga bimwe n'amajambo tubona mu Bitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16 na 17. Reka dusome Matayo 24:31. Bune ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizoboneka ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, bakoranye abatoranijwe biwe, bave mu birere bine guhera ijuru ritangurira gushitsa kugeza iyo riherera. Ngiye aya majambo mutegezwa gutahura. Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu, ikimenyetso ciwe kizoboneka kwijuru. Ntabanga ririmo, si mwijuru, ni kwijuru. Mwijuru ni ndane, ariko ni kwijuru, kizoboneka kwijuru. Amoko yose yo kwisi azoboroga abone kuza kwiwe. Iryo nibanga se, babonye umwana w'umuntu aje mu bicu, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Mwumva ribanga ngaho. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga n'inzamba, akoranye abatoranijwe bose ku birere bine vy'isi. Ariko ntango zikirizo bazirimo, nta banga ririmo. Bafe mu birere bine guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Aya majambo rasoni muri Matayo 24 umurongo wa 33:31 araguha imbono kugira ngo utahura. Abakwigisha ngo Yesu azoza mu ibanga, nta banga ririmo, barakubesha. Yesu azoza ku mugaragaro. Turubise ijambo ry'Imana ritubwira. Kurikira amajambo y'Imana, soma ntumvyo bakubwira, ariko ucekinge urabe mu ijambo ry'Imana nkuko abiberoya babigenza, bagasoma amajambo y'Imana. Reka tubandanye. Mwene data nagomba unkundire twumve amajambo y'Imana niyo aturongora mu gikorwa cyo gutahura ukuri. Dusomye mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 51 kugera 52 turabona aya majambo nayo icatubwira. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Atubwira yuko abantu bazohindurwa, bambika umubiri mushasha, batakisubira kubona ukundi, hanyuma basanganiye umwami wacu mu bicu. Dusome ijambo ry'Imana abariryo turongora.
nagoma ndakubwire mwene data, ndakugira inama. Ijambo ry'Imana ryangiriye inama, nanjye sinagombye guhisha iyi nama nagiriwe n'ijambo ry'Imana. Ngomba ko nawe umenya uku kuri. Ndababarira akabanga. Ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, kuko inzambi izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Ku munsi uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Mana ishimwe cyane. Tuzohindurwa akanya gato, inzambi zovuga abapfuye bazuke batagishobora kubora. Bagenzi, mwumva hariho inzamba y'akabanga. Abantu bigisha ngo hazokumvikana inzamba y'akabanga. Kura mu mutwe, nta nzamba y'akabanga. Soma Bibiliya, kuko Yesu Kristo azoza ku mugaragaro. Abazobari bazima bazohindurwa mu kanya gato, bambika umubiri mushasha, umubiri w'ubwiza bwa Kristo. Abapfuye nabo bazuke, hanyuma bace bamusanganira mu kirere. Nta banga rimwe na gato. Nkuko nababwiye, izi nyigisho zazananye mu byo bise aba bahanga, abona nise uwitwa Tim na Jeff Jerry, nibo bigishije izi nkuru mu binyamakuru byitwa New York Times, Left Behind 12 book sequence of novels about the end time. Ivyo bigishije rero ni gitangaza. Nibo ba mbere batanze izi nkuru zo kuduza ngo Yesu ngazoza gutwara abantu mu ishengero, ariko ico ni kinyoma ipfuye. Ngo hanyuma abasigaye bamara imyaka indwi ariko baragwana na Antikristo kugira ngo bicunguze amaraso yabo. Ivyo navyo bivuga gute? Ngo nuko rero ngo hazoza abantu babafate babwira ngo zana ukuboko tuguhimbure. Ngo niba wemeye Kristo, ngo umuntu yemera ati guhimbure. Ngo zana ijisho ryawe turinogore, ngo yemere ati rinogore kubwo gukunda Kristo. Ariko uyu Antikristo ariko arakora n'ubu. Paulo yabivuze kera mu kinjana cya mbere, avuga yuko Antikristo n'ubu ariko arakora. Antikristo azoba ari mbere y'ukuza kwa Kristo, ni hazogwanya bizeye kugira ngo abakure mu nzira y'Imana maze yigarurire benshi, hanyuma Kristo kumbura aronke bake. Antikristo ariko arakora ubunyene. Mwene data, reka kujuragirika ubeshwa ngo Antikristo azoza inyuma yuko ishengero ryatwa haba namba. Inyuma yuko Kristo azoza gutwara ishengero, nta kwihana kundi, nta gakiza kandi, nta yindi chance yindi. Ndakubwira inama ngo umenye iyi nkuru ubunyene, witegure maze uzobe mu muzuko wa mbere. Cyange niba ukiri muzima, uze ugororokera Imana, Kristo aze kugutora, aguhindura kwambika ubwiza bwiwe, hanyuma ufatanye n'abazutse bakoreye Imana neza, bapfiriye mu mwami, umusanganire mu kirere. Nibaza ngaho kuri kurantawa, nibaza ngaho tuko turajyana. Reka twumve ijambo ry'Imana rikomeze kuduhanura. Turabandanya. Uko kwigisha kwazoba kunyakugwa mu ibanga birabandanya. Ibyo Jerry na Tim bigishije, bavuze yuko ubwa mbere Kristo azoza ataboneka, ngo imbere y'imyaka indwi y'amaruswa. Hanyuma iyo myaka indwi ngo niyo kuzohura bagwana na Antikristo, bahangana. Namaze kukivuga ariko ndakigarukana. Ngo hanyuma Yesu ngo agaruke ukundi gusha, ngo bamubona, ngo gutora babandi bicunguje amaraso, bacibwa amaboko, banogogwa amaso, bacibwa amaguru. Bavyise ngo ni second chance, akandi karyo ka kabiri. Nta kandi karyo ka kabiri kahari. Yesu naza gutora itorero, ukabona wowe ntujanye nawe, umenye ko byose bizoba birangiye. Bibiliya iri iki tubwira? Abari mu muzuko wa mbere barahiriwe, ngo abo nabera urufu rwa kabiri ntacyo rubafise ko, nta kintu na kimwe ushobora kubakora ko. Tubiravye mu byahishe Yohana 20 umurongo wa 5 uratubwira izo nkuru. Aba bantu bo bigishije ivyo ni kinyoma gipfuye. Mwene data, nagomba ndakubwira inama kugira ngo utahure icyo ukwiye gukora. Abo bantu nyene baduzi izo nkuru, Jerry na Tim, bigishije ibintu nabi cyane. Ni kuvuga rero ngo Yesu azoza mu ibanga shikura abantu, Isirayeli kigira ingorane, imiduga ibura abayinyonga batangure gusekana, indege zitangure gukoroka, ibintu biba mayobera, ingorane zaduke cyane. Mbere harimo n'amajambo avuga muri Amerika, ibyo bintu barabise ngo no mu bwenge. Ni kuvuga indege
igiye kuguruka uno munsi itegerezwa kujamwo umukristo n'umupagani ruhebwa. Ni ukuvuga rero umupagani ruhebwa nubwo atogira resume canke kirikira umuvite ngo aze gupresenta ibyo yakagina ati jewe ndi umupilot ndazi gutwara umuduga, bati uri umukristo atoya jewe ndi umupagani, nta nishingiro na rimwe, nta yindi qualification bashobora kumusaba, aca ahabwa akazi akinjirana n'uwo wundi w'umukristo kugira ngo iryo nyakugwa n'iryashika mwibanga indege ntikikoroka, uwo mupagani atizeye azoca afata igisokani c'indege. Murumva ko byamaze kwinjira no mu bantu b'ubwenge, abantu bakomeye, abantu bahambaye, abantu bazi ibintu n'ibindi. Rero byaramaze kwinjiramwo ko ivyo bintu bizoshika kubera izo nyigisho z'igifilozofe, izo nyigisho zitarizo. Turabandanya. Icitondegwa mbega abapfuye bizogenda kuri namaze kuvuga ko bazozuka, abakoreye Imana igihe Kristo azobaje gutora itorero ryiwe, ariko abandi abanyavyaha ntabwo bazozuka imyaka 1000 itarangiye. Reka rero tubirabe neza, turabe ico citondegwa mu vyashiwe Yohana igice ca 20 umurongo wa 5 n'uwa 6. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Oh my God. Abapfuye bandi, inkozi z'ibibi, abanyabyaha batumviye Imana, kuri uwo muzuko wa mbere ntibazuka. Abo ntibazutse, ntibazozuka. Niko Bibiliya ibivuze, ntibazuka gushitsa imyaka 1000 itarashira. Nukuvuga imyaka 1000 niyashira niho abo banyabyaha bazozuka, bakazukira ubumaramare. 6. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi uwo nuwera. Amena. Nagomba ndagusabe ugwanire kuba mu muzuko wa mbere. Bibiliya yatubwiye neza igihe Kristo azoza arangurura ijwi ryiwe n'umumarayika mukuru n'akamo n'inzamba y'Imana ngo abahapfiriye mu mwami nibo bazotangura kuzuka, abari bazima nabo bahindurwe n'akanya ko kubita urugohe. Ariko ni babandi bizera, abo bace basanganira umwami muri cyo. Abo rero Bibiliya ivuze yuko barahiriwe abari mu muzuko wa mbere, barahiriwe ngo nabera urupfu rwa kabiri ntacyo rubafiseko. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba baherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Amena. Rero abakiriye Kristo bakamugumya, bakamukurikira iyo ajya hose, uwo munsi amaze kubatwara, maze kumusangana mu kirere akabajyana mu ijuru, bazokwibanira nawe, baganzanye nawe imyaka 1000. Turubise ijambo ry'Imana ritubwira abo nabera abari mu mugane wa mbere, abo nabera urupfu rwa kabiri ntacyo rubafiseko. Mwene data, wumvise Bibiliya hari kweretse ko Yesu Kristo azoza mu ibanga gutwara abantu mu ibanga, habanamba ni kumugaragaro. Icyo nagumana gifite mu bwenge bwanyu, abariko baranyumviriza n'abandi bazokumva iyi video cyangwa bazobonera iyi video, bamenye yuko atakunyakugwa mu ibanga kuhari. Nuko rero abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Abanyabyaha bapfuye batizeye, abo ntibazozuka kuri uwo munsi mpaka imyaka 1000 irangiye. Abari bazima b'abanyabyaha bazokwicwa n'ikibengebenge cy'ukuza kwiwe. Reka Bibiliya ibyemeze, iduhe ikimenyamenya kugira ngo twemeze ibintu kwa rukuri. Dusome Abitesalonike ba 2 igice ca 2 umurongo w'8 kugeza 11. Dusome mu izina rya Yesu. 2:8-11. Niho wa murugarariji azohishurwa, umwe umwami Yesu azokwishisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Maranata. Azomutituza ukuza kwiwe, kandi ngo azomwicisha uguseruka kukuza kwiwe. Impwemu ziva mu kanwa ka Kristo nizo zizohonyanga abo banyabyaha
nta n'umwe azoshobora guhagarara kuri uwo munsi, abo bazoca bicwa, nta muntu n'umwe azosigara ku isi. Mugabo izo nyigisho zarakomejwe zirigishwa ngo ni ukuri gusesuye, ariko ni ikinyoma cyambaye ubusa. Reka Bibiliya kandi yongere tujijure. Usome mu gitabo cya Yeremiya, usome mu gitabo cya Yeremiya 2:5 umurongo wa 31 n'32 haratubwira yuko ngo igirura kivuye kuhoraho kizokubita ku mpera y'isi no ku yindi mpera y'isi, maze abanyabyaha bose bazokubitwa n'ikibengebenge ciwe, bazokubitwa n'ububasha bw'Imana, ngo imivyimba yabo ngo izoba yandagaye ku misozi nk'amase, ntibazoririrwa cyangwa ngo bahambwe. Ibyo ni ibizoshikira abanyabyaha batazi Imana, bakomeje bagendera mu bugarariji bwabo. Reka turaba amajambo kandi aturongora, atwerekeza neza ingene abanyabyaha bazohona icyo gihe, bakaba nk'amase yometswe ku mitumba, ntawe uzobaririra, ntawe uzobahamba, ko nta muntu umwe azoba ari kwisi. Ahe umuvyimburi niho ibinyakabaka bizokoranira. Dusoma aya majambo muri Yeremiya 2:5 umurongo w'3 tugeze 3 turasoma mu izina rya Yesu. Ijwi ryayo rizoshika ku mpera y'isi, kuko rafitaniye imiburano n'amahanga, azoburana n'abariho bose, kandi abanyabyaha azobagaburira inkota, niko Uhoraho agize. Uku niko Uhoraho nyene n'ingabo agize, ateha ibyago bizosimbasimba biva ku ihanga bija ku rindi, kandi kirura gihambaye kizozingazinga kivuye ku mpera z'isi. Abishwe n'Uhoraho bazohera ku mpera y'isi bashike ku yindi, ntibazoririrwa cyangwa ngo begeranywe cyangwa ngo bahambwe, bazoba nk'intabire yometswe ku misozi. Ngaha rero ndafise mu bwenge bw'abantu biyumvira ko hari abantu bazosigara ngo abanyabyaha hanyuma bicunguza amaraso yabo mu myaka 7 bagwana na Antichrist. Haba namba bazopfa bahere ku mitumba, bazomera nk'intabire y'amase yometswe. Uko niko umwami Uhoraho avuga ko afitaniye imiburano n'amahanga yose. Ikirura kivuye ku Uhoraho kizobahornya, kive ku ihanga kijya ku rundi, kizohera ku mpera y'isi gishike ni ku yindi, maze abo banyabyaha bose bakumvomvoke. Satani n'abiwe bazosigara biburase, n'abamarayika biwe. Satani azosigara yiburase, atakintu na kimwe abona, amaramariye kuri iyo si ya wenyene, ahazoba bohewe ibwina, ko atawuzobasigaye. Aha hasi niho hazoba hindutse icobo Satani abohewemwo, kuko abantu bose bazoba bari mu ijuru, abakoreye Imana, abizeye Kristo by'ukuri. Ariko abanyabyaha bazoba basinziriye, abanyabyaha bandi bazoba bishwe n'ikibengebenge cyo kuza kwa Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe azoba asigaye ku isi. Rero mwene data, wumvise amajambo y'Imana, ndakugira inama usome Bibiliya, hanyuma ukurikirize inyigisho, uhinduke mu bwenge, ntuzura kurikira inyigisho z'ibinyoma. Hinduka ubunyene, ukorera umwami Yesu, uwitegure, kuko ngo barahiriwe abari mu muzuko wa mbere, urupfu rwa kabiri nta bubasha rubafiseko. Ngaya amajambo y'Imana nari mfise uyu munsi kugira ndakwereke, ndakwigishe ko atanya kugwa mu ibanga riri hari. Kristo azoza ku mugaragaro izuba riva. Witegure mwene data, umwandukiriro. Imana ibahezagire mwese mwumvise amajambo y'Imana. Amena. Musenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye akanya nk'aka ugiye kumva kugira mvugane n'ubwoko bwawe. Fasha abavyumva, fasha n'abandi bazovyumva. Mana uri mu ijuru, bahinduke bamenye ijambo ryawe rivuga, kandi bige gusoma Bibiliya atari kubwirwa gusa ngo ego, badahinduje kubona ko Bibiliya ivuga kandi byemera. Urakoze Mana yacu ko abanye nanje, ndabigushimiye byose bihugu ugomba, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.